Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umwami Filipo w'Ubirigi uri mu ruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashubije igice cya mbere cy'ibihangano birenga ibihumbi 80 byasahuwe muri icyo gihugu mu gihe cya gikolonize. Urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu woherejwe kuburanira mu Rwanda n'igihugu cya Denmark rwakomeje mu rugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. ONU yatanze impuruza ko abantu barenga ibihumbi 500 mu karere ka Karamoja mu majyaruguru ya Uganda bashobora kwibasirwa n'inzara no guhitanwa nayo. Aho mu kiganiro cy'abagore turajya mu Rwanda mu Uganda Cheka. Cheka ni agaterme cyangwa slang urubyiruko rukunda gukoresha nyine y'umuntu asa neza cyangwa yambaye neza baramubwira ngo araceka. So natwe dukora sandale ziceka. Ni mu mpera z'amakuru muri mwese ikaze turi kwa gatatu itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Mark niyo nkuru hamaze kutugezaho kuri muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburusiya Sergei Lavrov na mugenzi we wa Turkiya bavuze bashimitse ko ingano za Ukraine zosubira gutangura gukugwa mu bivuko by'ico gihugu. Bagize ibiganiro ku ngingo nyinshi muri Turkiya zerekeye ingwano muri Ukraine. Ni inkuru ya Anna Foster mu burasirazuba bwo hagati mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Ukraine ikeneye kohereza byihutirwa ingano mu mahanga kugira ngo ifashe ubukungu bwayo bwangiritse. Ni ingenzi kandi kugira ngo igaburire ibihugu byo hirya no hino ku isi byugarijwe n'ibura ry'ibiribwa kubera intambara. Uyu munsi ba ministre b'ububanyi n'amahanga b'Uburusiya na Turkiya batangaje ko hari akanunu k'ikizere cyo kwemeranywa ku nzira y'umutekano inyuze mu nyanja. Ukraine ntiyari mu biganiro bya none ndetse yifuza gihamya yuko inzira iyo ari yo yose itakoreshwa n'Uburusiya kugira ngo butegure ibitero. Ukraine yemeza ko yakwizera ishami ry'ingabo rirwanira mu mazi rya Turkiya kugira ngo bari ryo rigenzura umuyoboro washirwaho. Cyakora nta masezerano yagezweho, ibiganiro bikaba byarangiye nta gisubizo kibonetse uretse gusa umugambi wo kongera gutegura ibindi biganiro. Sentare mu Busuwisi yasubitse insiguro y'uwahoze atwara urwego rw'umupira w'amaguru ku isi Sepp Blatter inyuma yo gushikiriza amakenga y'uko amagara yiwe atameze neza. Mu ntango y'urubanza rwiwe gwerekeye kunyonyeza amafaranga hamwe n'icyaha cyo gutunganya nabi ico kigo, uyo mutama w'imyaka 86 yahoze atwara FIFA yavuze ko atashobora guhema neza. Umushingwamanza wiwe yavuze ko yarafise umusonga mu gikaraza. Blatter bene uwahoze atwara urwego rujeje umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya ariwe Michel Platini baburanywa ku miliyoni 2 z'amadolari. Platini yarishwe mu 2011. Abashikiriza amanza bavuga ko irihwa ry'ayo mafaranga kubera ibikorwa by'ubuhanuzi byabaye mu 2011 ari igikorwa ca magendo. Abo bagabo bose barahakana ko atamakosa yabaye. Nk'ikimenyetso kiranga kahise, umwami w'Ubirigi yasubije icambere mu bikoresho ndangakaranga birenga 80 zasahuwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe ca gikoloni. Igishusho gifuka mu maso bita kakungu caguzwe n'umucuruza wo mu Bubiligi haraheze imyaka irenga 70 cagumye cerekanwa mu nzu ndangakaranga y'umugabane wa Afrika ituye hanze ya Bruxelles. Ico gishusho cakoreshwa n'abantu bo mu bwoko bw'abasuku mu birori byo kuvura mu gihe c'amategeko ya gikoloni. Mu birori vyabereye ku mugwa mukuru wa Kinshasa, ivyo bihugu bibiri vyashize imikono ku masezerano yo kugarukana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibindi bikoresho ndangakaranga vyinshi. Iyi ni BBC gahuza miryango. Uburusiya bwateye ibisasu vya misile mu gisagara ca Kharkiv
ku rubibe rwa Ukraine mu masaha 28 yaheze byasubiye gukabura amakenga ko ico gisagara gishobora kwitotegwa n'ibisasu by'Uburusiya. Nk'uko umunyamakuru wa Davis yabivuze, ari muri ico gisagara bamwe mu banyagihugu baratanguye gusubira muri Kharkiv kuva inteko za Ukraine zisubiye gufata ico gisagara. Ni inkuru mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Ku nyubakwa y'amamangazini mu nkengera zo mu buseruko bwa Kharkiv, abakozi b'igisagara bazindutse barakubura ibibomoke n'ivyuma vyavunaguritse inyuma y'igitero ca vuba c'Uburusiya kuri ico gisagara. Nta nimwe yakomeretse muri ako gace, ariko bivugwa ko hari umugabo w'imyaka 56 yapfuye. Abandi banyagihugu basanzwe barakomereka mu kindi gitero ca misile mu buraruko bwa Kharkiv, nk'uko bivugwa n'abategetsi bo muri ako karere. Urwamo rw'amamisile n'ibisasu vya muzinga biriko biragwa rwongeye gusubira kumvikana mu gisagara ca Ukraine kigera kabiri mu bunini muri iyi misi heze, mu gihe urubibe rw'Uburusiya ruri ku birometero bitarenga 20 gusa uvuye muri ico gisagara, narwo urwasiro rw'urugamba rwo rukaba ruri hafi gusumba. Ivyo vyatumye haba ubwoba ko ingabo z'Uburusiya zishaka gukomeza ibitero kuri ico gisagara, nubwo aho zishimikiye cane muri iki gihe ari ku ntara ya Donbass mu bumanuko kure yaho. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko umuriyoni n'inusu w'abantu mu buraruko bushira ubuseruko bwa Uganda bugarijwe n'inzara. Ako karere karonse imvura nkeyi hamwe n'umutekano muke uhagaze ku busuma bw'inka. Amatohoza yakozwe n'ibigo vya ONU hamwe na leta ya Uganda yerekana ko 40% by'abanyagihugu mu karere ka Karamajo bari mu bukene bw'ibifungurwa. Mu ntara imwe ica kabiri c'abanyagihugu n'imiburiburi barabura ico bafungura na kimwe ku munsi inshuro 3 mu kwezi. Hari amakenga ku bana bafise ibimenyetso byo kudafungura ibifungurwa bikwiye, mu gihe bamwe mu bagore bafungurira inzoya zabo inzoga iborera ikogwa mu masaka. Umuntu umwe yapfuye, abandi barenga 12 barakomereka, bamwe muri bo bakaba banakomeretse cane inyuma yaho imodoka yagonga abantu bamwe bari hamwe mu gisagara ca Berlin mu Budagi. Amakuru avuga ko iyo modoka yari ku muvuduko munini igihe yatibarabara igaheza ikagonga abantu benshi bari ku maguru ku mpera z'ibarabara imbere yo kuboma idirisha rya butike. Igipolisi cafunze umushoferi wayo afise imyaka 29 w'ubwenegihugu bw'Ubudagi na Armenia. Ntibiramenyekana neza ko yoba yabikoze imbona nkubone. Jacques. Urakoze Mark, niyo nkuru ku iyo ncamake y'amakuru. Gusa nkosore gato, aho muri Uganda mu karere ka Karamajo abantu bugarijwe n'inzara ntabwo barenga 1.5 miliyoni, ahubwo barenga 500,000. Reka duhera n'amakuru mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu muhango mugufi wabereye mu nzu ndangamurage y'Kinshasa, umwami Filipo w'Ubirigi yashubije Kongo igice cya mbere cy'ibihangano birenga 80,000 byavanywe muri kino gihugu mu gihe cya gikolonize. Ubirigi buteganya gusubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo bihangano. Ministre wa Kongo w'ubuhanzi n'umuco Catherine Furaha yavuze ko ibi byanditse amateka. Abanyekongo abarirwa muri za miliyoni bakorewe amabi cyane cyane ku ngoma y'umwami Leopold wa kabiri wari ufite Kongo nka karima ke. Ni inkuru ya Emery Makumeno mugezweho na Francine Kwizera. Uru rugendo rwategekanirijwe kuba ubwo gusubiza hamwe. Birahuye no kubona ko ikintu ca mbere mu vyibwe bitegerezwa gusubizwa mu kibanza c'iratiro ry'akahise k'igihugu ari igikoresho gihisha mu maso canke maske bita kakungu, cambagwa mu birori bisa n'ivyo kubandirwa bafise ubugwayi, ivyagirwa nabo mu bwoko bw'abasuku. Ububirigi bwaharuye ibikoresho birenga 80,000 vyibwe imbere yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ironka intahe yo kwikukira mu 1960. Kare umwami yambitse ikidari Caporal Albert Kunyungu, umukambwe w'imyaka 100, ari nawe wenyene asigaye mu banyekongo bagwaniye Ububirigi mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose. Vyitezwe kandi yuko umwami aza gushikiriza ijambo abanyekongo bari bamaze igihe barindiriye. Harashize imyaka 2 umwami Philippe yandikiye Perezida Tshisekedi amugaragariza akababara afise
kubera ibikomere ico gihugu catewe muri kahise n'intwaro ya gikoroni y'ababirigi. Inkuru ya Emery Makumeno. Urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu woherejwe kuburanira mu Rwanda n'igihugu cya Denmark rwakomeje mu rugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Inyandiko z'abatangabuhamya zoherejwe n'igihugu cya Denmark zatanzwe n'uruhande rw'uregwa nk'ikimenyetso gishya cyo kugenderaho mu myireguro ye zateye impaka mu rukiko mu gihe rwumvaga ko urubanza rugana ku musozo. Ubwunganizi buvuga ko izo nyandiko zifite akamaro kuko zirimo ukwivuguruza kw'abatangabuhamya. Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 54 y'amavuko akurikiranyweho ibyaha bya jenoside byabereye mu bice bitandukanye by'icyahoze ari perefegitura ya Gisenyi. N'ibyaha we ahakana. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wari mu rukiko. Impande ziburana zagombaga gutangira kugira icyo zivuga ku byavuzwe n'abatangabuhamya, abashinja n'abashinjura mu rubanza rwabaye mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Gusa uruhande rw'uregwa rwavuze ko rwashyize muri dosiye ibimenyetso bishya bigizwe n'inyandiko z'abatangabuhamya zoherejwe n'igihugu cya Denmark. N'ubuhamya bwatanzwe ubwo Twagirayezu yaburanaga asaba kutoherezwa mu Rwanda. Urukiko rwibazaga impamvu izo nyandiko zashyizwe muri dosiye mu gihe urubanza ruri kugana ku musozo. Urukiko kandi rubaza ababuranyi impamvu izo nyandiko atari umwimerere, ndetse n'uruhande rugomba kuzishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu gihe rwaba rwemeye ko ari ikimenyetso kizashingirwaho mu kwiregura k'uregwa. Ubushinjacyaha busobanura ko atari bwo bwasabye izo nyandiko ngo kuko zitari mu byo bwashingiyeho mu gutanga ikirego. Buvuga ko bwo bwashyikirijwe izo nyandiko n'igihugu cya Denmark nk'intumwa, nabwo buzishyikiriza abo zari zigenewe. Umushinjacyaha avuga ko atari bo bagomba kubazwa ibyo gusaba Denmark kohereza inyandiko z'umwimerere cyangwa kuzihindura mu Kinyarwanda. Ati byashoboka bite ko twasemurira uwo duhanganye mu rubanza? Twagirayezu we yavuze ko ubushinjacyaha ari bwo bugomba gusaba ko Denmark yohereza inyandiko z'umwimerere kandi bukazishyira mu Kinyarwanda. Abwira urukiko ko Denmark yamwimye inyandiko z'umwimerere ku bushake mu rwego rwo kurinda umutekano w'abatangabuhamya, ariko ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda nk'uko bwakoranye n'ubwa Denmark busaba ko yakoherezwa mu Rwanda no gusaba inyandiko z'umwimerere byabworohera. Umwunganizi we Maître Bikotwa Brice yagize ati izo nyandiko zidufitiye inyungu kuko bamwe mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha dusanga hari bimwe bavuze bivuguruza ibyo bavugiye imbere y'ubugenzacyaha bw'u Rwanda. Kuki twakwifuza ko urubanza rurangira vuba ariko rukarangira nabi rudatanze ubutabera? Urukiko rwihaye umwanya wo kugeza ejo saa 3 rukazatanga igisubizo n'umurongo kuri icyo kibazo. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Nyanza. Tugume mu Rwanda. Inteko nshingamategeko y'icyo gihugu yahaye Minisiteri ishinzwe ubucuruzi igihe cy'amezi 3 kugira ngo hibe yakemuye ibibazo byinshi bigaragara mu mashyirahamwe y'abatwara abagenzi kuri moto. Ibibazo bimaze iminsi bivugwa n'abamotari birimo ikibazo cy'akumaka mubazi babona kabahenze kandi kagatuma bahora mu makimbirane n'abagenzi. Haravugwa kandi n'ibibazo by'ubwishingizi. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Kigali. Komisiyo ishinzwe ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko yashinzwe kwiga ikibazo cy'abatwara abagenzi kuri moto niyo yakimurikiye inteko rusange. Ni ikibazo cyagaragajwe na bamwe mu bamotari binubira icyo bita akarengane kari mu mwuga wabo. Nyuma yo gusesengura ibibazo by'abamotari, iyi niyo sura komisiyo yasanze bifite. Depite Ayinkamiye Speciose wungirije umukuru wa komisiyo: hari amafaranga menshi bacibwa hatarebwe ayo moto yinjiza, harimo ipatante, autorisation, umusoro ku nyungu, 1% yayo binjiza atangwa muri rura. Nizamubazi zifite ibibazo bya internet igenda gahoro cyane, bigatuma zibara amafaranga menshi cyangwa make ugereranyije n'ibirometero byakozwe mu ngendo, n'amafaranga 10% bavuga ko akatwa umunsi kuyo binjije akishyurwa mubazi, kandi bakaba batazi igihe icyo kibazo kizarangirira cyo kwishyura iyo mubazi. Ibibazo by'abamotari byazamuye amarangamutima ya bamwe mu badepite, ndetse basaba ko hagira igikorwa mu maguru mashya. Azasorera Rwanda Revenue, asorere rura, asorere, urumva we yatungwa n'iki? Aricyo kibazo tugenda tukagira cy'abaturage benshi bari hasi kubera ko utwo bakorera mu gutanga utuntu twinshi cyane bagasigara bo nta kintu bafite. Ikintu cya societe d'assurance zizamurira abamoto ibiciro cyane, niba bakora amaksida
bari bakwiye kuba bashyiraho amabwiriza cyangwa bagakorana amasezerano ku buryo ayo masezerano yatuma abamotari bitwararika niba umuntu akoze aksida ebyiri bakaba bamuhagarika igihe runaka, ariko kuzamura harimo akantu k'amayeri. Ikiguzi cy'ubwishingizi bw'impanuka ni kimwe mu byakunze kugaragazwa n'abamotari ndetse kigarukwaho n'umubare munini w'abadepite. Komisiyo yize iki kibazo seyo ikivugaho iki? Depite Ayinkamiye: za sosiyete za assurance ni sosiyete zigenga, ngira ngo rero kuba batabyishimiye ntabwo ariko twategeka abantu ngo bagabanya assurance. Rero twakora ubuvugizi kuko twese biratureba, ariko mu gihe ikibazo kitarakemuka cyangwa bakirimo kukigaho ni ukubifata uko biri kugeza igihe bizahindurirwa n'inzego zibishinzwe. Mu Rwanda harabarurwa amashyirahamwe y'abamotari agera ku 183 ahuje abanyamuryango babarirwa mu bihumbi 46. Uru ni rumwe mu nzego ruhuriyemo n'abantu benshi, ikaba impamvu abadepite basanga rukwiye kwitabwaho byihariye. Mu ntangiriro z'umwaka bamwe mu bamotari bakoze igisa n'imyigaragambyo binubira ibibazo. Iyi myigaragambyo yatumye leta hafi ya yose yaguruka ndetse ihagarika by'igihe gito ikoreshwa rya mubazi. Abategetsi bavuga ko aka kuma kagomba gukoreshwa uko byagenda kose, ariko bene moto bo bakavuga ko kabatera igihombo kurusha inyungu kabazanira. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. iradiyo mwumva ni BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira kuri Shortwaves, naho abari kuri internet murakurikirana amakuru kuri Facebook Live. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Reka noneho twerekeze mu gihugu cya Tanzania. Amakuru aturuka muri icyo gihugu aravuga ko umuyobozi ushinzwe impunzi muri icyo gihugu hejuru yashoje urugendo mu nkambi z'impunzi z'abarundi Zanduta na Nyarugusu. Ayo makuru akavuga ko yamenyesheje izo mpunzi ko zigomba kuba zatahutse mu gihugu cyazo mu gihe kitarenze umwaka umwe, ariko hakaba n'amakuru avuga ko guhera mu kwezi kwa 9 umwaka ushize nta mpunzi zari zigitahuka ku bushake. Uwo mutegetsi yaraherekejwe na Jeremy Kekenwa uhagarariye Burundi mu mujyi wa Kigoma. Navuganye nawe kuri urwo rugendo ntangira mubaza impamvu izo mpunzi zabahaye zivuga ko zidashobora gutaha mu Burundi ku bushake. Bamwe batubwira ngo iby'amatongo, abandi bakavuga ngo by'imfuvyi zavukiye mu buhungiro n'ibindi n'ibindi. Nk'ivyo by'amatongo batubwira yuko hariho abo bumva ngo bafitaniye ingorane n'abasigaye muri ayo matongo, ariko twarabumvishije neza yuko ku bantu bahunze mu 1993 canke mu 2015 ata muntu n'umwe yasubiye mu gihugu ataronse itongo ryiwe. Baranatubwiye ngo hariho ngo n'abicwa ngo kubera ayo matongo. Twabwiye yuko ico ari kibazo n'abasanzwe baba hagati mu Burundi babana, ico kibazo kirahari, mugabo ico ni kibazo gisanzwe kica kifatwa mu minwe n'ubutegetsi. Hanyuma baranatubwiye ngo badenderejwe ngo mu 2015 ngo ko baba baragiye ngo mu by'imigumuko. Twabwiye yuko leta y'u Burundi ata muntu n'umwe iriko irakurikirana ngo nukubera yoba yagiye mu myiyerekano canke imigumuko. Twabwiye yuko ata muntu n'umwe leta iriko irakurikirana muri abo. None ingorane kanyu yuko bagomba gutaha bakakiriye bate? Twarumvise yuko hoba hariho bamwe ku nyungu z'iwabo baguma bamera nk'abatera ubwoba abo baba bashaka gutaha. Kindi twumvise n'abantu baba barindiriye ngo kuja hanze. Twewe ku ruhande rw'iwacu twavuze yuko ico atabubasha tugifise ko ivyo ntibituraba. Cyo kimwe rero n'ikibazo cyo kuvuga ngo kuronka ubwene gihugu. Ariko rero muri ivyo bibazo harimo ikibazo twabonye koko kihari, ni ikibazo cyane ngo cy'abagore bavuga yuko batawe nabo bavyaranye mu makambi, hanyuma akavuga bati duhungutse basaza bacu ngo ntibokwemera kwakira abo bana. Nkaho twababwiye yuko ico kibazo no mu makambi yo hagati mu gihugu yabarya y'abadeplace carabaye, mugabo ico kibazo gitorerwa umuti rero
mu bushikiranganje bujejwe kwitanaho gufashanya. Ubiravye muri rusange ni ibibazo bijanye n'uburyo n'amatongo canke n'ukuntu babayeho. Mumaze kujyana n'abo bategetsi ba Tanzania muri izo nkambi, turumva ko abo bategetsi babwiye impunzi ko bahawe igihe cy'umwaka utarenze kugira ngo babe batahutse. Ibyo byo impunzi zabyakiriye gute? Ntaco bashimye kubivuga ko mugabo no babwira yuko kugira avuga ivyo yavuze ati mu bisanzwe uko bisanzwe bigenda iyo ikintu catumye impunzi zihunga hanyuma hakahera umwaka ico kintu carahavuye, ati mu bisanzwe izo mpunzi zica zisubira mu gihugu zaje zivamwo. Aho rero niho yabifatiye acavuga ati mbere umwaka waramaze kurenga, ariko rero ati ubu mwitegure, ati kubera nayo ahandi ho tuzohava tubita yuko mwoba mwitwa impunzi zahunze ubukene, ati izo nazo ati nta siguro ihari mu bijanye n'icitwa impunzi mu mategeko y'ibihugu byose. Hanyuma se hari itariki yabahaye ntarengwa? Nta tariki yavuze umwaka yishimikije iyo principe yuko haheze umwaka icatumye impunzi zihunga camaze kuva muri ico gihugu cabo, vyiza ari uko baca bataha basubira mu gihugu iwabo. Jeremy Kekenwa uhagarariye Uburundi mu mujyi wa Kigoma muri Tanzania. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye ese biriya mbona azatwaye igare nk'umusazira bite sha biriya ni byiza biriya bite kutarwambaye ni byiza ni amahoro se kuzindukiye hano ukaba uje nk'udafite feri. Ni 12:45 kuri BBC. Mu kiganiro cy'abagore cy'uyu munsi Hivete Kabatesi haraganira n'umugore ufite ubucuruzi bwo gukora inkweto mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Sharifa umubyeyi ni umukobwa ukora inkweto zitandukanye mu kigo gito kiri ku rwego rwa atelier yise Cheka. Yaratuganirije aho akorera mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Cheka ni uruganda rukora inkweto made in Rwanda. Cheka ni agaterme cyangwa slang urubyiruko rukunda gukoresha nyine iyo umuntu asa neza cyangwa yambaye neza baramubwira ngo aracheka. So natwe dukora sandales ziceka z'abagabo, abagore, abana bato, ingeri zose. Ndabona uriho ukora inkweto zisa n'umukara. Ni uruhu? Yego, ni uruhu. Nkora inkweto z'uruhu. Ko hari za cuir, hari semi-cuir. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ukore urukweto ubigenza gute process yose cyangwa se urugendo rwose rwo kugira ngo uruhu ruze guhinduka urukweto? Dufite amaterme technique dukoresha mu kazi. Hari izo bita kaucho, hari uruhu bafatanya, hari izo bita dire zo yo hasi, tapi yo hasi. So ibyo byose ni process zitandukanye ngenda nkoresha hakabikarangira havuyemo urukweto, ndanadoda njya ku mashini nka doda. Izo zose rero zigize partie y'urukweto paka rurangiye kugeza rurangiye. Shari, ndabona rero hano nyine ukora n'inkweto nyinshi. N'akakobwa uragakora? Yego, ni nawo mwihariko wanjye banziho agakweto y'ukabonanye umuntu wese ahita amenya ko katurutse ahangaha. Hari ikintu mbona hano hasi. Uru ni uruhu ndabona rusa nyine nk'icyo mwakoresheje. Iyo niyo dire. Nicyo cyo hasi nyine. Hari abakoresha ipine ry'imodoka, arabakoresha ariko ngiye nahisemo dire. Rero urukweto rwanjye uburemere bwaryo rukozeho karwumva uhita wumva ko harimo qualité. Juste njya gutangira aka kazi numvaga nazana ibintu bifite qualité, ikintu cyiza wambara igihe kirekire kandi gifite ukaba ari ikintu wambara gisa neza. Ano mwihariko wanjye. Hama tuvuge nk'ubu ngubu ndabona ni sandari rurakora hano kugira ngo uzangize sandari pera imwe bigutwara igihe kingana gute? Biterwa na design y'urukweto. Hari design zitinda, hari zihuta. So nafata nko mu masaha 2-3. Kuvuga ngo ku munsi ushobora gukora inkweto nyinshi? Yego, dufite abakozi benshi twakora inkweto nyinshi pe. Turacyafite imbogamizi z'abakozi bake ariko dufite abakozi benshi twakora inkweto nyinshi.
Sherifa uri umwana w'umukobwa navuga ngo wiyeguriye gukora ibintu by'inkweto nk'umwana w'umukobwa ukiri muto wabitekereje ute? Ku giti cyanjye nakuze nkunda kwikorera, natangiye nkorera abandi ariko inzozi zanjye zari ukwikorera, ku buryo nanatangiye mbere nza no guhomba ariko sinacika intege, ndongera ndahaguruka, nibwo naje gusaba mugenzi wanjye kunyigisha ariko narabikundaga, nkunda n'ibintu byo kurimba, niyo mpamvu gukora inkweto ari byo byaje imbere y'ibindi byose. Nkunda gusa neza, nkunda no kubona umuntu usa neza by the way, cyane ko inkweto nkora abenshi baba bazikura hanze, ndashaka umwimerere ikintu nakwikorera mu gihugu cyanjye ntiriwe njya hanze. Urukweto rwanjye abantu barubonye ntago wabyemera ko ari made in Rwanda. Watubwiye nyine ko wabyigishijwe na mugenzi wawe uri hano, byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo wige gukora inkweto no kuzidoda byose? Uyu mwuga ntago wavuga ngo uramenye ikintu, umunsi kundi turakiga. Ku giti cyanjye rero kugira ngo byaranangoye kubera ko hari ibintu bikomeye bisaba imbaraga, byantwaye igihe vraiment kuba nafata nkatangira ikintu nkagikora nkagikata byantwaye igihe, ariko ngubu savana. Umuntu ashobora kwibaza ngo mu by'ukuri umaze kubona amasoko bimeze gute? Amasoko ndayafite ahubwo yabaye menshi, abakozi bambana bakeya, ugasanga umukiriya nsigaye ntanga icyumweru ikaba booked ngatanga ibyumweru bibiri, abantu babuze kandi mfite na shop harimo izindi ariko abakiriya bagakomeza gutanga amakomande. Yego niho bingorera rwose, ariko amasoko yaraje. Nta kandi kazi kagutunze noneho? Nta kandi kazi na kamwe kantunze ni akangaka, nako mba ntekereza kubera ko numva ari ikintu nifuza kwagura, nta n'umwanya nabibonera. Noneho ni kuvuga ngo ni ibintu ubona imbere bizatera imbere? Future irahari cyane, turutekereza nk'uruganda, ntabwo tubibona nka atelier kuri twebwe, turatekereza ko ari uruganda. Yego niyumvise umukobwa witwa Sharifa akora inkweto, ari abari basanzwe bakuze babifata gute? Ntabwo babyumva. Sosiyete yacu baracyumva ko umwana w'umukobwa atari ikintu yakora, batubona mu tundi tuzi kandi bumva ari akazi k'abasaza bacu, ariko njyewe numvaga why not, nabikora cyane kandi narabikoze. Hari izindi nzitizi waba uhura nazo zihariye nk'umukobwa muri uyu murimo wo gukora inkweto? Nuko nshobora kuvuga ngo nkora urukweto, umuntu akaba yakumva ko rwakozwe n'umukobwa, buriya ntabwo ari urukweto ruzima, ni wowe urukora akumva ntabwo arwizeye. Byakubayeho? Byambayeho cyane, yarubona akumva ko bitandukanye n'ibyo yatekerezaga, mbese biba ngombwa ko nkukonvenka turi kumwe uri kurwibonera. Uyu munsi iyo abagenzi bawe b'abakobwa bakubona wowe cyangwa se wababwira iki? Ku giti cyanjye abakobwa benshi maze kuba role model, ibintu ntatekerezaga, icyitegererezo ibintu ntatekerezaga kuva kera, ku buryo umuntu ambwira ngo uranyispira, numva mbese ukumva nabaye motivated. So ndumva umwana w'umukobwa wese wakumva ko bitashoboka ntacyo atageraho mu buzima, kandi turashyigikiwe. Sharifa umubyeyi wahanze umurimo wo gukora inkweto, ni naha rero dusoreje, muramukeho. Reka natwe dushimire Yvette Kabatesi muri icyo kiganiro cy'abari n'abategarugori. Marco niyo nkuru yagarutse muri studio kutugezaho amakuru y'ingenzi ari kwisonga hano muri BBC muri kano kanya. Nk'ikimenyetso kiranga kahise, umwami w'Ububiligi yasubije icambere mu bikoresho ndangakaranga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo catwawe mu gihe ca gikoroni. Igishusho kifuka mu maso kikaba arico catanzwe ubwa mbere. Uburusiya bwateye ibisasu vya misile mu gisagara ca Kharkiv ku rubibe rwa Ukraine mu masaha ya 28 yaheze, vyasubiye gukabura amakenga kw'ico gisagara gishobora kwitoterwa n'ibisasu vy'Uburusiya. Umuntu umwe yapfuye, abandi 12 nabo barakomereka inyuma y'isanganya ry'imodoka ryabaye i Berlin mu Budagi. Jacques. Urakoze.